Nkandazuko nkunku cyamuranyuka ingona cyangwa nkakoma induru rero wa muhungu ntiyaragize kure yarageze ngaho haruguru aho acaragaro ko yaciye azariro cyumva induru muri wasigaye mu mazi uri wenyine ndumwe yaguma inkwega intwara mu mazi hariya yaguma inkwega mu mazi nande ko sinari mu mazi yakune mu mazi agira ngaha yamfashe ngaho kuhunga cyangwa ati wabinci kuno Rwanda yavuye guca cyane nafata ugiye ngo hejuru ndaduza guca twari twicaye ngaho kwibarabara ndumva induru cyandamanuka cyadusanga yamufashe ujya mungu bari kumwe acarekanga agomba kuyikubita ikiramurekura ikiriruka mu mazi kweri baraje baramufasha urugamba n'uyo bari kumwe baramuropora baramukurayo brema tutabeshe na twababanyi b'abakenyezi twari duhari twabibonye yaramutabaye aha mufata no mu maboko. Warubizi ko umuntu ashobora kuribwa n'ingona ariko ubuzima bwiwe bukarokoka. Uyu munsi tugiye kubabwira inkuru itangaje yabereye muri komine Rumonge ku kiyaga ca Tanganyika. Ni saa moya n'igice z'ijoro umugabo azwi ku izina rya NTAHOMVUKIYE Deo wo muri komine Rumonge yagiye koga mu kiyaga ca Tanganyika nk'uko bisanzwe. Ariko ntivyari bisanzwe muri iryo joro mu gihe yari mu mazi yahuye n'ingona nini cyane. Naravuye ku isoko ndadashira mu rupangu sanga amazi yakamye cyangwa sinora ntozi ndaza buke nungaho kwitanganyika ndahasanga umuhungu mugenzi nawene tutrogana je hasigara mu mazi nawe kiragenda agiye yangona ikifata ukuboko hanyuma tufata ukuboko rero cyangwa nkoma induru naho saho sishanje aho muhose yarandi yakuri he na he uraza kwanyika nta kibazo kwitako ngaho ukuboko nunga kubwa wikuriye wari wiyumva gute wari uzi ko oya ahubwo je narasanutse numvise ufata ukuboko ngaho ndasanuka batuntu nkandazuko nkunku cyamuranyuka ingona cyangwa nkakoma induru rero wa muhungu ntiyaragize kure yarageze ngaho haruguru aho acaragaro ko yaciye azariro cyumva induru muri wasigaye mu mazi uri wenyine ndumwe yabeshe nagiye gusenga ko bagiye gusenga ngaho ku musigiti yayikubise ikibo yarafise uruntu rw'urukasi niyo yayikubise nta kibazo yagize ngona kubera amaze kuyikubita yacimanira ya Deo kumva yaguma inkwega intwara mu mazi hariya yaguma inkwega mu mazi nande ko sinari mu mazi yakune mu mazi agira ngaha yamfashe ngaho kuhunga cyangwa ati wabinci kuno Rwanda yavuye guca cyane nafata ugiye ngo hejuru ndaduza guca bati n'ubundi nga aha namaze kuba nisanga yamba ni gupfa no gukirana byavse byabaye cyafata ugiye ngo hejuru meze nk'uko bagiye mu guhanduza nk'uko cyane tumatunigana kimanze yankuti byara ngaha aho sira yankuti amata. Abantu bari hafi y'ico kiyaga ca Tanganyika bamaze kumva induru barahuruduka baja kuraba ikibaye. Twabadutse baraza bariruka baze kuraba bari kumwe n'abagenzi wo bari kumwe rero yaciye akoma induru nawe ati umuntu yamarara twawe ati nimuze mumfashe bamaze kuza abahungu bararutse bakuze kweri baraje baramufasha urugamba n'uyo bari kumwe baramuropora baramukurayo brema tutabeshe na twababanyi b'abakenyezi twari duhari twabibonye yaramutabaye aha mufata no mu maboko yari agiye kwiyoga kuruzi mw'ijoro saa 3 rero amanuke ngaho kuruzi wa mbere mugenzi we bari kumwe ariyoga aje yavuye mu mazi nyene yinjiye ingoni kiramucakira twari twicaye ngaho kwibarabara ndumva induru cyandamanuka cyadusanga yamufashe ujya mungu bari kumwe acarekanga agomba kuyikubita ikiramurekura ikiriruka mu mazi maze kumurekura jya umuntu acava mu mazi ariruka ahagarara ngaho atangura kuvuga yari ntwaye amaze kuvuguka abantu bavuga iri hehe bararondera barabura
niwe yayongeye. Akenshi y'ingona igufashe iragutwara ukaburira irengero. kenshi ingoni iyo ziba iyo ikuze igahatura iramutwara ntitubone irengero, ariko iyo ibaye mwayene aha hari hafi y'uwundi turashobora kumurokora tukamurokora, ariko kenshi zirakunda kubaja zikabatwara. Oya si kenshi cyane, gashobora kuba rimwe mu mwaka canke mu myaka nk'ibiri, ariko mu mwaka umwe canke ibiri hagati y'iyo myaka. Ariko no hariya kwidama yarigeze kumufata umuntu uvuga gusa ntiyamufashe neza kubera ari yambaye ingamira, yashinze ku ingamira acarambura ingamira ariruka, niho yaciye akira, n'ubu nirasubira kandi kuboneka. Ingona kugira igufate ibanza gukubita igitutu c'umuntu kugira imufate neza, hanyuma igaca imukurura ikamutwara mu mazi. Ingona irashobora kugira ngo ibe yibunze ngaho hafi ku musozi canke ikabiri nkahajya mu mazi, ikubonye igitutu nk'ico igaca igukubita umukambi igaca igufata, igufashe kandi gutwara iguhagaritse gutya. Ikubita igitutu ikubita igitutu igaca igufata ukagwa hasi igaca igufata ikacugufata. Kenshi rero iyo abantu bariwe n'ingona kenshi barakunda kuba ari bazima canke irabatwara ikabaherana. Iki ibajya kabisi igaca itwariye ikabika mu matenge ikaziyazwa. Yego. Hari igihe bavuga yuko mukoresha ubwato buto buto butagira moteri, ariko bakavuga ati hari amangetse mukoresha mu kiyaga kugira ngo ingona canke imvubu nizize. Koko birakunda gushika imvubu mugakoresha amangetse. Imvubu irashobora gutegera yakubonye ikakwiruka ikimena ubwato. Amangetse ntakora mu bijanye no kuroba. Uburozi kugira ngo oya benshi ntibabikoresha. Nyuma y'iryo sanganya ribaye, abanyagihugu bo muri ako gace nta numwe akija koga mw'ijoro. Mwumvise ko mugenzi wanyu byamushikiye saa moya z'ijoro n'inusu, uno munsi muracabandanya muza koga muri iki kiyaga ca Tanganyika? Kwiyoga turiyoga pana mw'ijoro. Oya mw'ijoro ntitwosubira kandi kubera ibintu byamubaye ko umuntu nyene tuzi, tuca kubera mw'ijoro tuvuga twoza natwika tujana twese mw'ijoro, ni kwiyoga ku murango mw'ijoro muca mureka. No munsi akogera abana batoya kogira n'abantu bakuze, ni izahe nama mugira abantu kugira ngo ntibashobore guhura n'ico kibazo? Inama twama tuyikora n'abashingantahe nyene muri aka gacimbiri kacu ka Nkayamba. Turakunda kwere gukoresha inama na segiteri wacu Asmani ngaha akunda gukoresha inama nka twega abakenyezi bafise abana bakiri bato, tugifise imisore iraruka iriko iraroba, bakatubara twirinde koga mu ruzi kugira twega abavyeyi tukingire abana bacu n'ibibondo vyacu kugira bogere muhira. Kenshi barakunda gutanga iyo mpanuro n'inama. Ababanyi ba Deo baratanze umucango umwe wese afise kugira ngo ashobore kuja kwivuza. Nukuri turashima ko Imana yamurokoye ubuzima. Turabishima vraiment, turabishima kabisa kubera natwega ababanyi twaragerageje kwiruka turatanga imicango kugira turokora ubuzima bw'iwiwe, ariko turabishima kweri kuba agihema ukabona yuko ubu akibasha kurondera ubuzima. Kwivuza kwa Deo ntivyari vyoroshe kuko vyamutwaye amahera menshi cyane kubera yari yakomeretse bikomeye. Maze kunja hashi abantu benshi kuraba n'ingona yandiye. Waraciye uja kwa muganga, byari bimeze gute kuja kwa muganga kugira ushobore kwivuza? Kwa muganga byaragoranye, abantu nyine cyane mu madeni kubera hariya banci amahera menshi cyane kubera yari yankomeje sano hose. Bati hasha bambya kunshona manje nta amafaranga mbemba amajana 4 yo kunshona kwanza. Bati je n'abayafise bamanje bararinde nabwo ati je musone ndoraba telefone muhira bandukira amahera kwa bonse tugiye n'amafaranga ari imfise kwezo katemire zapana hapa mumba ni hatari. Hama mugundi muganga bati cyangwa bacha tika tumushoni abaraguma ngaha. Hama undi umuhungu w'umugenzi nyene akirangona tuba sa 50 kimanje atanga kosonga tuba sa 50. Hama undi dufanisha dukenyi ngumanje ndagura imiti hanze kugira baze barahutura kubera hari ibintu by'inyuzi bikigira haze haroro. No munsi kiyaga ca Tanganyika ukibonye niko uca wiyumvira? Ndatinya cyane, ndatinya cyane.
ntumva ushaka gusubira kandi sinogera koga bitanganya kabisa. Abanyagihugu bo mu Rumonge bavuga ko batigeze babona aho ushobora guhura n'ingona mu mazi bikarangira urokotse. Bamwe muri abo bavuga ko ari igitangaza c'Imana, abandi bakabona ko ari ubutwari budasanzwe. None wewe wovyifatamwo gute iyo uba uri muri ico kibazo? Reka shimire uwo wese ariko arakurikirana ikiganiro ca Open Mic.